Yes, bakunzi ba Curo TV ndabaramukije, hari inkuru idushikiriye ubu nyene umubabaro ukomeye cane, aho Umu Comedien benshi bazi kw'izina rya Ciza yitavye Imana, aho benshi bariko bibaza mbega icatumye apfa n'igiki camwishe. Ciza Comedien ni umwe mu bakomedian bamaze gukora ibintu vyinshi bigiye bitandukanye, ariko ndabibutse yuko ari umwe mu bantu bahora bakinana n'abakinyi bamwe benshi bagiye batandukanye nk'aba Sami, ba Kanyana, ba Mama Cakubimbi n'abantu benshi bagiye batandukanye bakinanye nawe, aho benshi muri bo bakunda amajwi yiwe. Ese bakunzi ba Curo TV, muri kino gihe turazi yuko hama ingorane nyinshi zigiye zitandukanye, benshi tukibaza ati mbega bimeze gute ko tubona abantu baguma bapfa ariko duhoza umuryango wabo. Ariko ndabibutse yuko muri kino gihe uwo Mu Comedien ntiyakunda kugaragara cane, ntituzi yuko yoba ari ingwara yarimuhitanye canke ari akandi kantu vyatumye yitaba Imana. Benshi bariko baribaza mbega n'igiki camwishe ko tubona atariko aragaragara, ariko nka twebwe urupfu rwiwe twamaze kumva yuko yoba yitavye Imana, tukiyumvira ati mbega kubera iki vyagenze uko onya. Abantu benshi barakunda kwitaba Imana tutazi ngo n'igiki cabishe, ariko tubibutse guhoza abagenzi biwe. Ndibaza yuko muze kwibaza ati mbega iyi nkuru yoba yavuye hehe? Bakunzi ba Curo TV, ino nkuru twamaze kuyumviriza neza, abantu benshi bagiye batandukanye tubona amafoto hirya no hino agiye atandukanye, tukibaza ati mbega n'igiki catumye yitaba Imana, ko atapibiriye yuko yoba yaragwaye. Nanje nca navuga ati ino nkuru reka ndayitore hanyuma nshobore kuyisangiza abafana biwe, abafana b'Uburundi bamwe bamwe basanzwe bakunda komedi. Ndazi yuko musha mwibaza ati mbega ino nkuru yoba yayikoze ameze gute? Umubabaro ntiwari umeze neza cane, umubabaro wari munininya gose, aho uno Mu Comedien ari umwe mu bantu bakina neza, bari bafise urujwi bisangije, ndetse akaba ari umwe no mu bantu bakundwa. Benshi ko bariyumvira ati mbega yoba yarasize abana bangahe muri commentaire, aho twategerezwa kubibona, twabibonye ahantu henshi hagiye hatandukanye, tukavuga ati oya, twebwe ntidushobora kumenya umuryango w'iwabo, umuryango bizotuma aribo bamwerekana na bagenzi biwe basanzwe bakinana. Bakunzi ba Curo TV, mwanage mukanda subscribe na comment.